Shalom shalom bakundwa bene data ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni bene data Nsengiyumva Herve agarutse muri cya kiganiro dukunde ijambo. Tugeze rero muri cya gice cya kabiri nk'uko abagiye barakurikirana ivyigwa vyatambutse, tugira dutangura ikigwa cya kabiri rero turabe vy'ukuri itandukaniro riri hagati y'isezerano rishasha n'irya kera. Mugabo duhereye mu isezerano rya kera. Iyo rero ko turavuga amasezerano mu vyigwa vyatambutse, twaraganiriye turaraba isezerano ico ari cyo, yuko aba ari amategeko cyangwa ikintu gihari hagati y'imigwi ibiri kibahuza bahuriyeko. Mugabo kandi twarabonye isezerano mu buryo bw'impwemu canke mu buryo bw'ijambo ry'Imana, yuko atasezerano rishobora kubaho canke alliance hatabayeho guseseka kw'amaraso. Ubu rero iki gice cya kabiri tuzoraba amasezerano abiri. Isezerano rya kera rihagarariwe n'amategeko Imana yahaye ubwoko bw'Abisirayeli ibicishije muri Musa. Hanyuma tuzorabe ni guseseka kw'amaraso canke isezerano rishasha ryazanywe n'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko vyose nk'uko twababwiye yuko dutumbereye canke dufise intumbero y'ukuraba Kristo muri iyi nteguro, muri izi nteguro zose n'ingene ibintu vyagiye birahindagurika. Imana izo ziradufasha kugira ngo tubonemwo umugambi unyegeje wo gucungura umwana w'umuntu. Rero nta gucungurwa canke nta gucungura gushobora kuba hatabaye guseseka kw'amaraso. Nico gituma rero tugira turabe isezerano Imana yasezeraniye n'Abisirayeli ku musozi Sinayi. Turabona ritangura Imana iha amategeko Musa. Yamaze iminsi 40 ku musozi Sinayi, hanyuma Imana imuha amategeko ku bisate vy'amabuye. Iki kintu mugifate ko amategeko Imana yahaye Musa yamuhaye ku bisate vy'amabuye. Birafise ico bisigura, kandi tuzobibona ingene itandukaniro rishobora kuba riri hagati y'isezerano rishasha n'irya kera. Ayo mategeko ingene yari hanze, mugabo twabona ko mu isezerano rishasha uburyo Imana yakoze muri Kristo Yesu, amategeko yashikije muri Yesu Kristo kandi iyandika mu mitima yacu. Nashimiye rero ko dutanguriye intangamarara kugira ngo ibi vyigwa byose bisigaye dushobore gutahura umutima w'iki gice cya kabiri tugiyemo, kuko nico gice nyamukuru gishobora kuba ishingiro ryiza canke urufatiro rwiza ku buzima bw'Abakristo, twebwe Abakristo, abamenye Kristo canke twebwe abizera. Birashobora kudufasha kuko twagiye tubona ko hari ukuntu aya masezerano abiri abantu barayavanga, bigatuma rero ubuzima bw'abantu bigorana ko buhinduka kubera kutamenya itandukaniro riri hagati y'amasezerano abiri. Ego rero tugiye kuraba, ntidusubira inyuma. Murazwi mu vyigwa vyatambutse twavuze ivyerekeye Yosefu amaze gukura agapfa. Haje undi Farawo atarazi isezerano ryari hagati ya Farawo n'Abisirayeli, hanyuma abafata nabi, kandi ya myaka 100 n'Imana yari yababwiye ko bazomara yari kwiregereza guhera. Imana ihagurutsa Mose, ntitubisubiramwo. Hama Mose nawe ajabukana ubwoko bw'Imana, mugabo biciye kure. Imana irinze gutanga ibimenyetso n'ibitangaza bihambaye cyane gose, ibicishije mu vyago 10 Imana yateje abanyegiputa kugira ngo bashobore kurekura Abisirayeli ngo bagende gusenga Imana mu bugaragwa. Aho mu bugaragwa rero niho tubona hatangurira ico twise isezerano rya kera. Si ukuvuga ko ritangurira aha tugiye gusoma ego ibitabo uko bitondetse, siho ritangurira, muga turaba ikintu nyamukuru dushobora kwita isezerano. Nk'uko habaye ayandi masezerano, Aburahamu twarabonye isezerano Aburahamu yasezeraniye n'Imana, na Nowa yarasezeraniye isezerano n'Imana. Ariko ico twokwita isezerano ikigize nyamukuru kigize isezerano rya kera ni iki gikorwa cyabereye ku musozi Sinayi. Tugomba gusoma mu Kuvayo canke Exode igice ca 24 umurongo kuva ku murongo wa 5. Kuvayo igice ca 24 kuva ku murongo wa 5 haravuga ngo, atuma imisore yo mu Bisirayeli ija gutanga ibimazi iravyosa no kubagira Uhoraho amashuri y'imikangara kw'ibimazi vy'ishimwe. Mose
yabira igice cya kabiri cy'amaraso agisuka mu nzavya, ikindi naco akimija ku gicaniro. Umurongo w'indwi, araheza yabira igitabo cy'isezerano. Iki gitabo cy'isezerano, mufate igitabo cy'isezerano agisomera abantu, baramubarira bati ibyo Uhoraho avuze byose tuzobikora kandi tuzomwumvira. Umurongo w'umunani rero niwo nashaka guhagarara ko cyane, ngo maze Mose yabira ya maraso ayamija abantu, arababarira ati ngayo amaraso y'isezerano Uhoraho asezeranye namwe. Ngayo amaraso y'isezerano Uhoraho asezeranye namwe nk'uko ayo majambo yose ari. Nuvuga ngo Mose amaze gusomera ya mategeko yahabwa ku bisate vy'amabuye inyuma y'iminsi 40, turabibona mu gice ca 19 ngaha nyene kuvayo, igice ca 19 n'igice ca 20 bavuga kuva mu gice ca 16 kwanza bavuga ingene Mose yagiye gusenga ukuntu yahawe amategeko. Ariko rero ubu turabona ko habayeho intango y'isezerano Imana isezeranye n'Abisirayeli. Mose yarabasomeye amategeko agize iryo sezerano, arababwira ati ibi nivyo bigize amategeko y'ico Imana ibagomba ko mwebwe nk'ubwoko bwayo. Hanyuma nabo bamaze kuvyumva ngo baremanga, bavuga ngo ivyo ayo mategeko avuga vyose tuzobikora. Nabo barasezeranye imbere y'Imana. Hanyuma Mose ngo yabira amaraso ayamijagira ku Bisirayeli kugira ngo kibe ikimenyetso c'isezerano, acte ya alliance. Narababwiye mu vyigwa vyatambutse, mwarabonye yuko atasezerano rishobora kubaho hatavayeho guseseka kw'amaraso. Rero turabona ko bamaze gutanga, bamaze kosa ivyo bimazi, amaraso yavyo Mose yaminjagiye ku bwoko bwa Isirayeli nk'ikimenyetso c'isezerano Imana itanguye kugiriranira n'Abisirayeli. Ubu rero turagiye gutangura kwiga, turabe rero mbega ayo mategeko yari yubatse gute, yari ameze gute, yaragizwe n'ibingana gute n'ibimeze gute. Tuzobivuga, ntitwobivuga byose kubera ko ivyo ubwavyo tugiye kuvuga ku mategeko ya Musa gusa coba icigwa kiri ku ruhande kandi co dutwara igihe kirekire. Tuzogerageza kubivuga mu mfunyapfunyo kugira ngo duhereze akaryo namwebwe mudukurikirana, namwe mugende musome muserangure kugira ngo Imana ishobore kubaganiriza ibiruta ivyo dushobora kuba twababwiye, kubera ko ibi turiko turabasangiza kumbure n'ivyo Imana yatwigishije, ariko nawe ufashe umwanya wo gusoma no kurondera urashobora kunguka vyinshi biruta ivyo twebwe turiko turabasangiza. Rero no kuvuga ngo aha nari ngerageje gutanga intangamarara y'iki gice ca kabiri tugiye kwinjiramo. No kuvuga rero mu cigwa gikurikira muri iyi deuxième partie y'iki cigwa cy'itandukaniro risezerano rya kera na rishasha, dutanguye iki kiganiro c'intangamarara. Mu kiganiro gikurikira rero tuzohava twinjira nyezina muri ayo mategeko Imana yahaye Musa, turabe ingene Imana yayubatse. Nuko rero Umwami Yesu Kristo abagiriye neza, dushishikare kubana muri ibi biganiro kugira ngo Yesu atwigishirize hamwe, kuko twese turiko turiga. Yesu abahezagire, mugire umunsi mwiza, muhingamo mwiza canke ijoro ryiza bivanye naho muherereye. Imana ibahezagire. Shalom shalom.